abanyedini bahagarara ku migenzo, ariko ntibaraba icyo ijambo ry'Imana rivuga. Yesu ubwiwe yaravuze ngo jewe ngo ni ntama imwe gusa izimiye, imwe ngo mfise 100 ngo no kwemera ngasiga 99 nja kuraba intama yazimiye. Kubera iki? Kuko Yesu we nta muntu numwe yifuza yuko aparuba, ariko abandi bo aho kuraba iciza koze, aho kuraba umuntu atabawe, birabira imigenzo yawe y'amadini yawe. Bakunzi bahuri CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka dusenge. Uhimbaze Data, wowe uvyagiye ahera cyane. Uhimbazwe Muremyi w'ijuru n'isi, wewe uvyagiye ahera cyane. Wewe ukwiye ijuru ryose, kuko ijuru ari intebe yawe, ukaba ukwiye isi yose kuko isi ari ndava y'ibirenge vyawe. Uhimbazwe wewe ubona hose, kuko atawaremwe ataremwe nawe, kandi atana kimwe Mwami Imana kiri mw'isi utazi, kuko nta na kimwe utaganza. Rero muvyeyi mwiza, turagushima ko natwe tuzi kandi utuzi amazina, kandi ukaba udutegurira ivyiza uko bukeye nuko bwije. Ndagushima kandi ndakuninahaza kuri urwo rukundo n'ubwo buntu butangaje. Rero ukomeze guhezagira abana bawe aho bari mu mpande zine z'isi. Twese Mwami Imana dukomeze kubona ikiganza cawe mu byo dukora n'ibyo tuvuga byose. Icubahiro n'amashimwe bibi vyawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi ndavuga ngo twirinde kurongorwa n'imigenzo, ahubwo turongorwe n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Abana b'Imana ntitugire ibintu vy'imigenzo, ibintu vya ariko turabe iki ijambo ry'Imana rivuga. Haleluya. Abari byo biturongora, abari byo twizera. Abantu benshi turizera imigenzo y'amadini dusengeramwo, kabari byo duha ikibanza gusumba, ariko iki jambo ry'Imana rivuga ntidushake kurongorwa navyo. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Yohana igice ca 5, turasoma kuva ku murongo w'10 dushikane ku murongo w'17. Nuko abayuda babwira uwakijijwe bati, erega ni kw'isabato ntivyemerwa ko wikorera ikirago cawe. Nawe arabishura ati, uwankijije niwe yambariye ati, ikorere ikirago cawe ugende. Baramubaza bati, uwo muntu ninde yakubariye ngo ikorere ugende? Ariko uwakijijwe ntiyarazi uwariwe, kuko Yesu yaciye yigira, kuko aho hantu hari abantu benshi. Hanyuma y'ivyo Yesu amubona ari mu rusengero, aramubarira ati, raba wakize, ntugasubire gukora icaha, kugira ngo ntuzobone ibiruta ivya mbere. Uwo muntu aragenda abwira abayuda ko ari Yesu yamukijije. Nico catumye abayuda bahama Yesu, kuko yakoze ivyo kw'isabato. Yesu arababwira ati, Data arakora kugeza n'ubu, nanje ndakora. Nico catumye abayuda barushiriza kurondera ingene bamwica, kuko atakengereye isabato gusa, ariko agataka akita Imana ko ari se bwite, akiringaniza n'Imana. Amen. Twarabonye ko uyu muntu Yesu yamukijije ku isabato. Wa muntu yari amaze imyaka 38. Hanyuma umve ingene imigenzo ari mibi. Umve idini ingene ari ribi. Aho kunezerwa no kubona uyu muntu amaze imyaka 38 aryamye ahantu atabuja, atagira shinge na rugero, aho bonezerwa n'ivyo, bababazwa ngo nuko yikoreye ikirago kw'isabato. Ngo baramubaza ngo wewe ni gute ushobora guca mu cagezwe ukikorera ikirago kw'isabato? Wacarabagira atombiza ndababwire ati, jewe ntimumbaze ibintu birebire. Ati, jewe umuntu ahejeje kunkiza niwe yabwiye ngo nikorere.
ati kandi ibyo yambwiye byakoze, ibisigaye ntimumbaze. Ngo barababara. Hanyuma ngo Yesu amusanga nyene mu sinagoga, ngo acaramo bari atumviriza rero, aturana ko wakize, ati ntuhirahire ngo dusubire mu byaha, ati kuko ni wabisubiramo ati uzogira ingorane zisumba izo wari ufise. Wa muntu baramenye uwo ari we, acaragenda abwira bakuru ba sinagoga ati uwankijije ati ni Yesu. Ngo barashavura noneho batangura kurondera ingene bamugiriye nabi. Abanyedini nuko bameze. Abanyedini bahagarara ku migenzo, ariko ntibarabe ijambo ry'Imana rivuga. Yesu ubwiwe yaravuze ngo jewe ngo ni ntama imwe gusa izimiye, imwe ngo mfise 100, ngo no kwemera ngasiga 99 nja kuraba intama yazimiye. Kubera iki? Kuko Yesu we nta muntu numwe yifuza yuko aparuba. Ariko abandi bo aho kuraba iciza koze, aho kuraba umuntu atabawe, birabira imigenzo yawe y'amadini yawe, ngo kirazira gukora. Yesu yaranababwiye ati mbega nkuba inka yanyu yosha ikagwa mu kinogo, muyirekere yamwe ikagumamo, ntimwoja kuyishayura. Yesu naho uyu ni ntama yiwe, ni umwana wiwe, ntiyari kumureka ngo aguma ariko arababara ngo nuko ari ku isabato. Rero twirinde imigenzo siyo yonyene. Hari utuntu abantu bahagarara ko tutagira ikimazi na gitoya, ugasanga barahagarara naka yambara kuyisiga akora ibi. Ibyo sibyo bikenewe cyane, sibyo bihambaye cyane. Iyo ni migenzo, iyo ni mico. Hari n'abantu wumva bavuga ubutumwa, kumva bariko bavuga ubutumwa bw'umuco, umuco we w'ahantu. Ubwo sibwo ibyo sibyo bikomeye. Igikomeye ni ijambo ry'Imana rivuga. Haleluya. Nico gikomeye. Vuga ubutumwa bwiza. Hama kandi n'uwo muco, iyo umuntu yamaze kumurikirwa n'ijambo ry'Imana, n'umuco arashobora kuwukurikiza, akamenya ikizira n'ikitazira. Mugabe giye gufata amategeko ngo yaremereza abantu, bituma noneho abantu bakora n'ibyaha gusumba. Ariko igihe uri kurababwira ijambo rya Kristo, uri kurababwira ubutumwa bwiza, nibwo bubahindura kuba abana, nibwo bubahindura kugenda uko ijambo ry'Imana rivuga. Mbwa amategeko siyo n'imigenzo siyo yotuma umuntu agenda neza ahimbara umutima w'Imana. Ariko igituma umuntu ahinduka kugira ngo ahimbare umutima w'Imana nuko amurikirwa n'iri jambo. Haleluya. Akaba ari ryo arimbura ku murango no mwijoro, akaba ari ryo yisunga, akaba ari ryo kandi ijambo ry'Imana ukomeza kuririmbura riraguhindura ugasa naryo. Haleluya. Ariko imigenzo ntishobora guhindura umuntu. Itegeko ntiryo hindura umuntu, ahubwo itegeko rimutuma akora icyaha gusumba. Haleluya, haleluya. Ariko ubutumwa bwiza bwa Kristo butuma umuntu ahinduka by'ukuri. Haleluya. Kuko nico cirorero yirabamo. Ngo barababara. Ngo hanyuma bananavuga ngo noneho si cyo cyonyene cyatumye ababara, ngo yongera avuga yuko ngo ngaha ku murongo wa 18 ngo nico cyatumye abayuda barushiriza kurondera ingene bomwica, kuko atakengereye isabato gusa. Urumva? Ngo ariko atako akita Imana ko ari se. Urumva? Kuko yise ko Imana ari se, birabababaza kubera bihishijwe amaso yabo, ntibatahura, ntibamenye uwo ari we. Haleluya. Ntibamumenye, kuko Imana ni data wa twese. Haleluya. Ngo akiringaniza n'Imana. Urumva? Iyo umuntu adatahura ibintu, akora ibyo yiyumvira mu bwenge bwiwe. Ariko igihe ijambo ry'Imana ryamaze kumumurikira, umuco w'ijambo ry'Imana wamumurikiye, aratahura uwakorera, aratahura nawe icari n'icyo yagizwe mu bwami bw'Imana. Haleluya, haleluya. Rero nk'abana b'Imana twirinde kurongorwa
n'amategeko, twirinde imigenzo ntiba ariyo duhagararako cyane. Urumva idini runaka rimeze ukuri, oya sivyo bikomeye. Igikomeye ni iki jambo ry'Imana rivuga. Haleluya. Rero urondere imisi yose kurongorwa naryo, niho uzoba umwana akura, niho uzoba umwana ahimbara umutima uwamuhamagaye. Haleluya. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha, mugira umunsi mwiza. Mwami wanje, Mana yanje, ndagushimira ko waduhaye ijambo ryawe, kugira ngo iryo jambo riturere kandi ridutoze. Mwami Imana, ritwereke inzira nziza ducamwo kugira ngo tuba abana baguhimbara. Nyemerera rero ugiriye neza umuntu wese azokumvira ijambo, uhora agendera ku migenzo n'amategeko y'idini. Mwami wanje, ahumugwa amaso n'iri jambo kugira ngo ashobore kurongorwa naryo, kugira ngo ahinduke icyaremwe gishasha kandi ahinduke umwana ahimbara umutima wa se. Mwami wanje, Mana yanje, uzobukoze. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje. Icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.